Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamvura idahita TV, amagara meza, kugubwa neza, kururanirwa nivyo ndabipfurije mu vyanyu no mu banyu. Ni jewe Janvier Manirambona nongeye kugaruka muri kino kiganiro kugira ngo dushishikare kuganira kuri ya majambo novuga ngo yabaye inkoramutima yavuzwe n'abantu novuga ngo bageze kure mu bijanye n'iterambere n'ubuzima, novuga ngo babaye ivyamamare. Aya majambo akandikwa mu bitabo, hanyuma kandi ayo majambo akaba n'ubu agikoreshwa yisungwa, novuga ngo yifashishwa mu kwankuraje abantu, mu gufasha abantu kugira ngo bashishikare guhaguruka, bakura amaboko mu mpuzu, bagira ico bakoze, kubera yuko mu muntu twarabonye yuko hari ubushobozi bushobora gutuma ibintu bihinduka igihe cose umuntu ahisemwo kwimenya no kwitahura hamwe no guhaguruka kugira ngo aharanire kubona kazoza kiwe. Uyu munsi tugomba kurabira hamwe aya majambo novuga ngo yavuzwe n'uwitwa Mark Twain. Uyo Mark Twain yavuze ngo les 2 jours les plus importants de ta vie sont le jour où tu es né et celui où tu as trouvé pourquoi. Dusubiremwo no majambo yavuzwe na Mark Twain, yavuze ngo les 2 jours les plus importants de ta vie sont le jour où tu es né et celui où tu as trouvé pourquoi. Namajambo avuga ku misi ibiri mikuru wewe ngo aravye asanga imisi ibiri ihambaye mu buzima ni umunsi umuntu yavukiyeko akaza muri buno buzima kw'isi, hanyuma umunsi ugira kabiri nawo ngo ni umunsi umuntu yicaye ahantu hanyuma akumva neza yuko atahuye icamuzanye, akimenya, akitahura, akamenya impamvu yaje mw'isi. Munyemerere tuyavuge rero gutya kumbure, avuga ngo les 2 jours les plus importants de ta vie, iminsi ibiri ifise novuga ngo akamaro gusumba iyindi, canke iminsi ibiri iruta iyindi y'ubuzima bwawe canke mu buzima bwawe, ni umunsi sont le jour où tu es né, ni umunsi wavukiyeko et celui où tu as trouvé pourquoi, hamwe n'umunsi wagize wamenye watahuye impamvu wavutse. Ibi bintu bigomba kuvuga iki rero? Bigomba kuvuga yuko umuntu akwiye kumva neza yuko atari igihamana kuba novuga ngo yaravutse, kuba ariho, kuba ari kw'isi, atari igihamana, atari inzeduka, atari accident, atari hazard niko kumbura ngo abandi bavuga, ahubwo ko nawe yaje hariho umugambi kandi yaje muri buno buzima afise ico ashobora kwimarira, afise n'ico ashobora kumarira abandi, kubera ko ataco umaze n'Imana novuga ngo ntiyari kukurema. Kuko nibaza yuko kumbure mu biza batabizi nabo kumbure mu bimenyereho, turavye ingene umuntu avuka, ingene umuntu abaho, duhereye hariya mu mibonano mpuzabitsina ingene bigenda, tukaduga tukaraba mbega kugira ngo wewe urubuto wavuyemwo rube ari rwo novuga ngo rutsinda competition yari hagati y'urubuto wewe wavuyemwo n'izindi mbuto zose umuvyeyi wawe novuga ngo yari yagize yari yarekuye mu mibonano mpuzabitsina, naho kumbura atari ciko gitumbereye ivyo woye mugabo birazwi kandi niko kuri kw'ibihari. Munyemerere so gushira isoni, umuntu akwiye kwiyumvira rero igituma wewe ari wewe vyakunze mugabo izindi zose bitakunze. Kuba rero wewe ari wewe vyakunze mugabo izindi zose ntibikunde, hariho impamvu ukwiye kwiyumvisha ko yuko uhereye kera mu ntango kuri iriya etape wabaye uwunesha, wabaye unovuga ngo umuhizi, wabaye uwutsinda, wasumbije izindi zose, wasumbije abandi bose bari kuvuka kumbure iyo wewe kumbure unovuga ngo utabasiga canke se novuga ngo utaba uwunesha. Kubw'iyo mpamvu rero umuntu akwiye kwiyumvisha ko hari ikintu gihambaye cabaye umunsi wavuka, ko havutse umuntu isi ikeneye, abantu bakeneye, ashobora gufasha abantu, ashobora guhindura amateka y'ubuzima bw'abantu, ashobora guhindura ibintu vyinshi mw'isi, ashobora gukora ibintu vy'ibitangaza n'ibimenyetso, ashobora gushika ku bintu bihambaye
benshi bipfuza kandi ivyo bagirira ikimazi. Ukwiye kwiyumvisha yuko rero yuko wewe nawe hariho impamvu wabayeho. Muri za ndirimbo mwiyobokamana duhora turirimba hariho ivuga ngo ntabwo tubayeho ku gihamana ngo ariko tubayeho ku mugambi w'Imana. Bagomba kwerekana yuko atari gihamana, atari sanganya, atari accident, atari hazari, atari kuvy'ubusabusa, ariko ari kubera hariho umugambi Imana idufise ko umuntu wese abayeho kubera ko Imana imufise ku mugambi, imufitiye umugambi, ibyizomukorera, ibyizomukoresha, ibyizomushitsako, kandi ko bizoba ibintu bifise akamaro kadasanzwe. Muri ya majambo kandi duha tuganira ko mwiyobokamana, Yesu akiri mw'isi yavuze ku munyu w'isi, avuga ngo muri umunyu w'isi. Ahana avuga kandi ngo muri n'umuco w'isi. Umunyu ni umuryosha ndya, uryosha indya zari zibishe zigaca ziryoha. Rero iyi si ukwiye kwiyumvisha, hakwiye kugera igihe wumva yuko wewe ushobora gutuma ibintu biryoha byari bibishe, ushobora gutuma ibintu bigenda neza kandi byari ko bigenda nabi, ushobora gutuma situation mbi yari iri mu kibano ihinduka ikaba situation nziza aho uherereye. Rero ibi yabikunda igihe habayeho umunsi utahura neza yuko atari sanganya ryabaye, umunsi uzotahura neza yuko ukwiye guhaguruka ugakombata, umunsi uzomenya yuko nawe utaje nk'indorerezi ngo ube umuspectateur urorere nk'urorera umupira, umunsi uzomenya ko muri ino si ari higanwa nawe muri iryo higanwa urimo, igihe uzomenya ko muri ino si hari abakozi umwe wese akora icyo ajejwe kugira ngo isi iryohe, isi ise neza, ubuzima buryohe, ubuzima bumere neza. Uwo munsi uzomenya yuko wewe udahari kugira ngo gusa urorere urabisha amaso biriko biraba hanyuma ugume muri ubwo bukene, ugume muri iyo situation. Umunsi uzokumva yuko hariho ikintu byanka byakunda catumye ubaho, kandi yuko nawe hariho impamvu ukwiye kugira ico wimariye n'ico umariye abandi. Ico gihe rero uzomenya yuko wewe utarakano katerewe ngaho gusa ngo kabeho ataco kamaze, ahubwo uri umuntu yashizwe mw'isi ku mugambi w'Imana, afise ico ashobora guhindura ku buzima bw'abandi no ku buzima bwiwe, hanyuma ibintu ngo bishishikare kugenda neza. Turavye muri ya majambo nyene duha tuganira mwiyobokamana hariya mu gitabo c'Itanguriro, igihe Imana yaremye ibintu, tubona hariya amajambo avuga ngo Imana iravye ivyo yaremye vyose ibona ko ari vyiza. Ni ukuvuga yuko rero natwe mu biremwa mu vy'Imana yaremye, Imana inezerererwa, yishimira, yanezererwa, byatuma ihimbarwa. Jewe ndimwo nawe urimwo. None rero ukwiye gutahura impamvu wabayeho. Iyo mpamvu nayo ni yuko ukwiye kubaho, novuga ngo uri umuntu w'ikimazi mw'isi, mu kibano, mu muryango, mu gihugu ubayemwo, mbere no ku Mana yakuremye ukaba umuntu w'ikimazi. Iyo tuyihimbaza, iyo tuyitazira, iyo tuyiririmba, iyo novuga ngo tuvuga ubukuru bwayo, ugukomera kwayo, inkomezi zayo, ibimenyetso n'ibitangaza yakoze, iyo twaturisha akanwa kacu yuko turabana b'Imana, Imana nayo ari umuvyeyi wacu yaturemye mu ishusho yayo, ivyo vyose birayigirira akamaro, birayihimbara, birayinezera. Rero hari igihe usanga umuntu novuga ngo we atazi uwo ari we, atazi ico arico, atazi n'ico abereyeho kuri ino si, ugasanga umengo wewe arindiriye yuko yopfa gusa, arindiriye yuko nyene ukamengo nyene nta kintu, nta mugambi, nta ciyumviro, nta projet, nta kintu na kimwe ariko arakora kugira ngo ibintu bihinduke, kugira ngo ibintu bikunde bigende neza. Ukamengo wewe ni nk'akantu batereye ngaho nyene muri iyi si nyene, ataco kwamaze, numva nawe nyene atagaciro yiha. Ariko mugabo burya umunsi uhambaye inyuma y'umunsi wo kuvuka ni umunsi umuntu amenya neza yuko ari umuntu w'agaciro,
akumva yuko afise agaciro, akumva ko ari umuntu adasanzwe, akumva yuko hari impamvu yatumye abaho, akumva yuko kandi ategerezwa kugumana iyo dignité, iryo junja, iryo jambo, ako gaciro Imana yamuhaye nk'umuntu afise ubwenge, yiyumvira, arezona, kandi muri we arimwo ububasha, ubushobozi bubasha kurema ibintu bukabihindura bikaba bizima bitari bizima. Nuko rero ntitubayeho nk'ibintu novuga ngo vy'ibipupe vyaterewe mw'isi oyaye. Hariho impamvu yatumye tuvuka, hariho impamvu yatumye mvuka, nawe hariho impamvu yatumye ubaho. Niyo mpamvu rero dukwiye kugira ahantu umwe wese akaraba yuko vy'ukuri amaze kumenya mbega vy'ukuri jewe ni igiki catumye mbaho. Kuko mw'isi mu buzima bwacu bwa misi yose hari vyinshi umuntu yokora, ariko hategerezwa kubaho ikintu umuntu avuga ati uyu muntu muri kino kintu ni domene yiwe, kino kintu gituma agira umumaro, agira akamaro muri societe. Nk'akarorero nk'ubu ibi ndiko ndagira hari abatabishoboye, hanyuma mugabo kandi naho batabishoboye bakeneye kuvyumva, bibafasha, bibahanura, bibamenyesha ivyo batari bazi. Igihe jewe no kwigumira mu buzima bwo kubona ko umenga ivyo ntivyagenewe jewe mu vyatumye mbaho ivyo ntibirimwo, jewe ivyo ntibindaba, ntiyumvisha yuko jewe ataco noshobora, bitorabwa, bitokumvirizwa, no kuvuga ivyo bintu sinzigira ndabikora, kandi bishoboka yuko ari kimwe canke ari bimwe mu vyo naremewe, mu vyo Imana yandemeye kugira ngo nanje complete nuzuze ubuzima bw'abandi, twuzuzanye. Mwebwe munyuzuze mu kubiraba no mu bundi buzima bwa misi yose abo duhurira muri societe, mu kibano, muri quartier, mu makorale, mu ma eglise n'ahandi, no mu bundi buzima busanzwe bwa misi yose. Hanyuma nanje ndabuzuze nciye no muri zino mpanuro no muri bino, kubera se kuvuga ngo ibi bintu napfuye kuvuka casanga birahari wapi. Ariko hari igihe nabayeho ndumva neza yuko iyo bija hose mu bintu bitegerezwa kuba mu buzima bwanje bino birimwo, kuko burya kijya twita ngo umuhamagaro w'umuntu, umuntu arumva neza yuko ari umuhamagaro wiwe, akumva yuko ivyo bintu byanka byakunda iyo bija hose ari ibintu yumva ku mutima wiwe uhamagarirwa kubamwo. Hanyuma mugabo kano gasanga abandi siko babibona, abandi ntibumva ko bahamagarirwa kubibamwo. Wewe rero nimba wumva uhamagarwa kubibamwo, no kuvuga yuko ico ni kimwe mu bintu vyatumye ubaho, ukwiye gukora kugira ngo ubuzima buryohe, ube umunyu w'isi kandi ube umuco w'amahanga mu kumurikira abandi bari mu mwiza, bari mu bintu bitameze neza, bashishikare kuva mu bibi baje mu vyiza. None rero nano majambo twavuganye, majambo yavuzwe n'uwitwa Mark Twain, yavuze ngo les 2 jours les plus importants de ta vie sont le jour où tu es né et celui où tu as trouvé pourquoi. Imisi ibiri ikomeye cyane mu buzima bwawe isumba iyindi imisi yose ni umunsi wavutse, ko kuko iyo utavuka ntuburiho, byose nta na kimwe kiba caratanguye. Mugabo umugambi wawe utuma ubaho mw'isi utangurana n'umunsi wavukiyeko. Mugabo iyo umugambi utanguye hanyuma ntucubandanye ntibigenda neza. Umugambi rero watumye umuntu aremwa, watumye umuntu abaho, ubandanya iyo umuntu yimenye akitahura yuko nawe hariho ico ashoboye, hariho ico ashobora gushikako, hariho ibikomeye ashobora gushikako, hariho de merveille ashobora kubaka mu buzima, hanyuma agatangwa kubishira mu ngiro. Igihe cyose umuntu novuga ngo atarakurwa kw'ico kintu kimeze nk'igisashe kimufuka mu maso, uyo muntu aguma uko nyene, icatumye abaho ucumengo nyene ntacaze kandi ntikizigera kija mu ngiro. Bakunzi ba Ntamvu Data TV, jewe Janvier Manirambona rero ndabakengurukiye, nabanye namwe muri kino kiganiro, mwakoze kubana nanje. Abashasha mutonde kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo bikunde mushishikare kubona ibiganiro byacu. Hanyuma namwe abasanzwe mwarafunzwe kuri sabone cyangwa subscribe mushishikare kubana nacu mu kutumenyesha ivyo twohindura, ivyo twohinyanyura, ivyimviro vyanyu, intererano yanyu ni kirumara, ni nkenegwa. Aha ayi muri no mwidondoro wa video cyangwa mu mwidondoro wa chaîne haba hari ku nimero zacu, murashobora kuvugana natwe mukatumenyesha ivyo mwipfuza, hanyuma tukaganira. Nuko rero ndabike banure, tuzosubire mu kiganiro cy'ubutaha. Ni agahwane.